ubona ameze gute ubu rero umuhungu wawe? Ubu icyo buraza buke buke. Ubona azokira ndabibona. Kubera nk'ukuboko nahora ngira ndavuga ngo n'urukigotigoti mu gucisha mu mpuzu. Ubara kugorora neza nkamwambika. Yari karidugiza amaboko. Duza amaboko jiva tura. Duza amaboko. Abonye ko yakitse. Hasigaye ko amaguru ahagarara. Yego. Zamumenyereza zarahagarara. None ubyumva gute nkumva umerewe gute? Numva ngewe nyene. Maneze n'ukuri kamwe hani kose. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Nawe urabona ko ubwenge bwawe bwagiye umwana wawe. Nk'ubu unye kugashika ngayo bamaze kumufata. Bamaze kumufata. Yambwiye ngo bimufata ngo mwijoro ngo aryame. Nawe rimwe. Bimufata rimwe. Bimufata rimwe gusa harigara mududagura ijoro ryose. Umutaga wose byugora mududagura. Mugubu umutaga wose irarenga itamufasha bikamufata rimwe mwijoro. Nandi ho ubwenge bwari bwagiye yari yabaye nk'umusazi mbere ubu. Nanubu barafise ubwenge no kuyagama kayaga ikintu akacyuma. Narabonye yaraje no gusenga ku nshuti ye bose kwa Mungu. None mata icizere watanguye kugira gajya ariko mwana ashaka gukira. Je natanguye kubibona ujya muri simbere yatanguye kumuvura. Kwa narasite muhira amubwiye ati duza amaboko ku. None aradugije yose areshikanye nk'uko. Ubu kuboko ndamaye n'ikintu ashaka kwitamika. None ubundi mwaramutamika. Urabona ko ari kumugaye gose. Ndamaye ikintu ntacyo yafata. Mugubu undamuhaye aritamika. Ejo naminamuye ikintu ngitamike. Kundi kwa ararishiko. Muguku ntikwajyana kimwe. Ngeje namuhe ikintu nkabona aragitamiye. Cyo nanguye kubona ko bitanguye kubuza. Itana n'umbuya. Ariko mubwira ati kuduza nabonye kuduza ngaho yarabikojeje kurakuye. Jiva duza turaha. Jiva wumva unezerewe Jiva? Nezejwe niki? Nezerewe niki? Tiniko ariko barambura ngomba gukira. None mata inshuti ya bose ubu uyumva gute nk'ubu? Wahora uyize mugabo ntihari uzi ko ushaka gukora ibintu nk'ibyo. Ntabyo nanize ko bashaka gukora nk'ibintu kuri ngo ndabibonye kuko abaje ngaha bose tuzananye ubu. Barashima gose. Nase uno mwana ubu. Yahora aguma ni nkorora nyinshi cyane gose aguma korora mugubu unye ntagikorora. Nabone yakize. Yakize ubu. Ariko ariruka nko kuva ngaha no gushika ngaha. Hezagirika gose gahezagirika nawe ubu. Uyumva no ngaha no gushika mu gikobe yiruka kugaruka ntagira na kimwe. None umuntu rero yaje guhamagara inshuti ya bose hagiye wanyu rero yabaye nk'intumwa y'Imana. Yego. Imana nyene yikorera. None hajya muhira baravye mwana wawe uyu munsi mbeha ubu bamaze iminsi ngahe bariko baramuvura? Ngira no munsi akwiye iminsi 4. Kumunsi gira kane umwana urabona ko yasa n'uwakize. Shije namaze kubibona no hajya muhira ubu bavyakira gute? Ubu nyene baravuga ati hubwo bandanya gose atufumuheba nico wokoze ubandanye. Uya nubundi uzoreka kuza ariko agenda yigendagendera. None mama ndakubaza wibaza yuko ari igice cyamuteka umugara? Nizo ntandara niki? Kindi batwarungira bwa bukangwe. Kindi nibajije ntandara zo twiziziramo. None yatanguye gufatwa ryari? Yumva nateguye kubibona amaze amezi 6. None nateguye kubibona kubera nicari kabikanka. Gushikara kwiza imyaka 3. Abari yaricaje ku myaka 3. Gutangura kwiburura nawe yatanguye ku myaka 6. Yikwega nkuko ugenda rikubishimye agenda. Yikwega. Bona ngaha mu nshuti ya bose bitanyarutse. Yego. Ntavuga ati umuntu yirukanga ngabani buryo nabwo nibwo bari buke. Je sinzi ko bimushoboye kubivura mbe. Byo waruzi. Sinzi ko bagorora abana. Hari niyo ndabimenya sinari kubuza buryo nabwo. Gamu ko bwa niwe naje mbonazo. Ngo
yasanze ahandi imbere nagiye gukorera umuntu gushika saa sita aca basanga mu ndima cyaza ngo bari umuntu bagomba gufasha kumuvutsa n'umwana wabako yokiye aho banibaza ngo ngira ntiyokera imugabo bagakura murabonye ya munsi nzarimwe gusa bakamuvura kazamo no kuboko kuratanguye gukora uko aha ni wagorora nk'uko kuragororoka akagira uko gururuko neza kagororoka nandi ho yagumye amegiko nari nabonye nyene ko turiko mwambika impuzu wamenye ngaho agomba kuhavuna jiva kwidugirize amwereke mama ko wakitse no ngaho ntiwashitse cyane ya kuboko ntiyabishira ku mutwe Gitana. none mata inshuti ya bose wishimira gute nk'uko yewe niko waza umuntu kumenya amashimana yaba yatumye muhura naho unabagira neza bakagufasha inshuti ya bose sinabwiye ko arabagira neza nyene none nabagira neza gusa nk'uyu muzana akiri mutoyi ntivyaye kwigwa biramera nk'uko ntiyaye kwigwa aramugara nibuka ko nirukanze kuva akiri mutonya kandi n'ikimuga none aha ubu kugeza umunsi afite imyaka ingahe yavutse muri 2011 numva atari afite imyaka atagomba kuza 13 13 atarigera haguruka atarigera ava hasi no kwirira bya yirishe byamugora mugo ubaririsha ubure ntibikikugora nuko ari karakurisha ukatangura gukoresha ivyo naramuhaye ngo ukoresha uwo mwana mwongera imiti sare oye ngo yaraheze imiti uyu none jiva ntarayimara imiti yo kunywa asigaye 2 tubiri